ndabasabye mu ntore ku bwinshi kuko Natasha atsinze no Burundi buzoba butsinze tora kenshi gashoboka ku munsi iminsi iraharuye kuko gutora bizorangira ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 4 2026 aho yashira ko link igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 4 novuga neza yuko umuririmbyi dufise ari international jewe novuga yuko ari international no muririmbyi umwe no muririmbyi kazi ni Natasha ndo msanii iko na vigezo vya kuitwa mwanamuziki international. Lakini ya wadi na iravye ni nini? Burya ngo na Lydia Sekera rimwe. Uyi Kiriku nafise imiduga ibiri. Nafise wayisanganiro n'uwantuze. Ama commentaire none aziparikahe. Ariko Jesse sinzi kwa Kiriku. Na ibera hafise yabigize private. Who knows? Twagomba kuba tuhazi. Okay. Nko artiste. Kujya yo Natasha batuhazi twese. Wewe nuzi yo Natasha? Ndahazi. None kubera ko uhazi. Kwanyakiriya kenshi. Amazi kwakira kenshi. Kiri kuna wabaye. Sindahazi. Sasa none hamwe njo turabesha. Niyo mpamvu rero umuntu w'agaciro tukamuhe. Okay. Sivyo? Okay. Kwanza akagatsindira. Ndanisabiye nzomuherekeze passport ndayifise na carte jaune. Uno musi Natasha ari muri competition muri Kenya. Bijya bavuga bati ngo shinga icumu mu makungu. Urumva bras? Tugize amahirwe tukaronka ugiye hanze. Twese duce turundana hamwe tumushigikire mu kumutora. Na cyane cyane. Niyo mpamvu uno musi ndabahaye link. Ningene bamutora. Mwino video ndabishizemo. Urabyumva bras? Ndabishizemo. Ningene bamutora. Hama twese nk'abarundi. Ubu nagashimwe kagiye hanze. Tuge gukura hanze. Apa hakuna cha utimu. Urabyumva? Hakuna cha ukabira. Ubu ni igihugu cyasohotse. Ibi by'ama division byo dufino ngo timu naka jewe nka Karabasase niyogenda muri competition hariya ngo ndamushigikire. Okay. Oya nivyo kunda bado ntaragera. Nabanze kwanza akomera aha. Aracagoya. Okay. Urabyumva? Mugabo Natasha arakomeye. Ibikimugoya goza ni aragoya. Natasha akomeye nk'amabati ya Superbat garakomeye. Okay. Urabyumva bras? Nagusikia sana. Vigezo byo kwitwa umurimbyi mpuzamakungu ugomba kuba ukomeye nk'amabati ya Superbat. Ugomba kuba ufise amafaranga. Marake Karabasasi pesa bado. Ikana kuja. Ayibona kuja. Jewe musingira mariage Karabasasi yanterereye iraki 5. Okay. Natasha yanterereye miliyoni 2. Nomba bangana. Karabasasi agiye kubesha ngo se ngo ni kimuga umutaba asi muziki uno ikora biro ine sema profile babakirana nabakiriko ko ndi mayibobo kugira ngo tumurumie Kiriku urenda kusema hivi kidaje ni pa sipasa bro mbona ndi waruteye ikigongwe kumbe nivo tugomba kumutora Natasha na boss bambi tugomba kugira iki kumutora maka iyi nuze ya Thamani Africa. Uja kuri thamaniafricaaward.com. Sivyo? Mbo barashobora no kuja kuri nuzenya kuri page ya Natasha. Bagacha bayibona. Baraza kubona link. Najo link ngoma ndayishire ko ngaha muri description muri commentaire no muri description hose. Ndakubite link bace bagenda bamanuke. Urabyumva baraza kubona hano handise kule Natasha Burundi. Urabyumva baciya mutora amakano gashimye tugatahana. Yes nikaze inshuti bakunzi ibi biganiro byacu canke bisana ryacu nkuko mubibona ni Simbizi wasema vumba niyo page yacu nizo mbuga zacu je nkuko muri ko muranyumva ni the one and only I love the real the one himself Gipara imegeuza mzee. Mbona akili nywele afu wewe Kipara? Mimi nimegundua akili inakuaga ndani ya ubongo. Kwa sababu nywele mara nyingi tunatupa muda tunajichanua. Niyo mambo ari umuntu yambwiye. Ni uno munsi ubuko Afrika igiye kurongo ino Afrika igiye kurongorerwa i Burundi. Abantu bubatse munsi y'umushatsi. Okay. Bazohungukira. Munsi iki? Y'umushatsi.
simbizi umeze neza ariko je ni bon reka ndamutse ariko aradukurikirana bose nizera yuko aho bari mu mihingo yose y'isi bameze neza simbizi yose mavumba barabizi yuko update z'amazihari wama office utuntu n'utundi ubayagira ariko kimwe mu bintu jewe nashimye navuze nti reka ndakwibarize kano kabazo ukanyishurira aho ushaka haciye amasaha nciye kuri page ya Malikia Facebook Malikia aho yanditse ano majambo Malikia si umoja umwe the one only ara kantu bazavuga abasani ahubwo ukisikia Malikia unamsikia nani ngo the one and only wewe umvise Malikia umvane tusidanganyane muri wewe yo umvise Malikia ni inde umwamikazi mu muziki w'u Burundi mwanda afisa kana kitwa mwamikazi mu muziki Joseline la boss la boss ndakuzikibona ndabigusomera imbere yuko nkubaza hello mwese bakunzi b'umuziki w'u Burundi n'abakunzi bandi kisa kanyamuneza ko kubamenyesha ko indirimbo yanje kule yagize amahirwe yo gutogwa mwihiganwa Samani Africa Awards 2026 no kuvuga ngo muri Samani Award muri kategoria ya Rhythm of the Year no kuvuga ngo Natasha yatowe muri Samani Award no kuvuga ngo si competition ibera ngako akurikirana imyidagaduro yabiyo ngaca nk'iyo hanze igihugu barazi yuko bino bibera muri Kenya yego aho yagize ngo ndabasavye mu nkore ku bwinshi kuko Natasha atsinze no Burundi buzoba butsinze tora kenshi gashoboka ku munsi imisi iraharuye kuko gutora bizorangira ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 4 2026 aho yaciye shira ko link igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 4 yo posti wewe kuyumva twamatwumva ngo aba ni bande Natasha sijyambere agiye muri competition yo hanze y'igihugu kandi akazitahana agaca yitwara agaca yishiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu mzee unajisikiaje kwanza novuga neza kwanza tubanze dushime uno munsi duhuriye mu vyuzuye award ndagahende award inyuma ya Isanganiro award havuyemwo Super Beats award hose batanga imiduga bisigura yuko umuziki wacu kiloko turafise step twamaze kugeza bidasanzwe sivyo novuga neza yuko umuririmbyi dufise ari international jewe novuga yuko ari international numuririmbyi umwe numuririmbyikazi ni Natasha ndo msanii iko na vigezo vya kuitwa mwanamuziki international lakini ukisema ibi ndiko ndabikubwira impamvu nahitaji unaambie vigezo nikwambie hari imyaka bacancu wa misi bagiye muri za RFI barabakubita ba Papa Wemba maka Papa Wemba aravuga ati je nkeneye kubona uwo mujambo tunashimire yuko uno munsi umuhungu wa cancu wa misi yarekuwe yari yagirijwe iki urumogi babanze bamamaza boss mama Samuel ngaho ni nyweye zanira umusamweri munini akanye sivyo ntibaze kuvuga ngo ndiko ndakoreshwa n'inzara ndiko ndahaza yari yaziziki urumogi me alikuwa internet bo mu kisisi cancu wa misi umvirije aho muziki wagera gushika hatwara prix de couvert edition ya mbere amazi bahita amasamweri Samyuzu bahita gute amasamweri kamaze nimwe umusamweri ntibaze kuvuga ngo nitwaje twaje mu vyuzuye ivyuruka ntango turi mu vyuzuye nivyo turimo ngaha harimo na ndagahende sivyo ndagahende ni award ni imodoka sivyo Natasha ubunyene ari ngomba ngere ugaciro ka Natasha mugamu ukagerako mbanza kwanza kwerekwana kwanza agaciro lokalma uno musi muziki wacu dufise uno musi niyagenda kazana akagashimwe kathamani sivyo kazoza mu Burundi gafise agaciro kubera no mu Burundi dufise ama award afise iki afise agaciro sivyo uno musi muziki uri kurubako sivyo ga bro manake nini iya award nairavye ni nini burya ngo na Lydia Sekera rimwe yego
Okay. Ni award nini? Agutembe neza. Ni award iha agaciro abantu bari muri entertainment. Oh yeah. East Africa. Sivyo? Aho muri yo kategori Natasha ari mwari kumwe n'abandi baririmbyi b'ibihangange. Rhythm of the year. Uravyumva Braz? Nakubwiye yuko Natasha niwe muririmbyikazi wenyine afise level yo kwitwa international kubera umurimbyi wese yo collabo abarimbyi bose mpuzamakungu yo collabo tureke nivyo igihe ba Rayvanny bazana abantu zenya ntibagize ibibazo vyo barara ntiyabaraje laleni hapa bana kuna vyumba mpaka mtakiwa yababwiye gute ndakubwiye ati vigezo vya kuba international ni ahandi udashobora kugira isoni yo kwakira umushitsi abona tahantu none ba Dabo igihe bagenda gukora ibisusu nambari ibisusu nambari biki bagenda kwa Bruce Melody none yabakiriye yego none babivuze ati twaraye kwa Bruce Melody urishira yuko Bruce Melody yoza kuraba sinzi ko wakibanda ico kibazo nari ntacyo no bandanye oya tunywa amasamwe tunywa amaki amasamwe uyi kiriko nafise imiduga ibiri nafise wayisanganiro n'uwantuze amakomantere none aziparikahe ariko Jesse sinzi kwakira naibera hafise yabigize private who knows twagomba kuba tuhazi okay nkumu artist kujya yo Natasha batuhazi twese wewe nuzi yo Natasha ndahazi none kubera ko uhazi kwanyakiriya kenshi amazi wakwakira kenshi kiri kuna wabaye sindahazi sasa none hamuga njo turabesha niyo mpamvu rero umuntu w'agaciro tukamuhe okay sivyo okay kwanza akagatsindira ndanisabiye nzomuherekeze passport ndayifise na carte jaune okay uravyumva kandi kigira kabiri naco namba uno musi game yacu igeze aho igeze uno musi sivyo yego aba bantu bariko bayihereza agaciro tubandanye tubaha support uno musi Natasha ari muri competition muri Kenya bijya bavuga bati ngo dushinge icumu mu makungu urumva Braz tugize amahirwe tukaronka ugiye hanze twese duce turundana hamwe tumushigikire mu kumutora na cyane niyo mpamvu no musi ndabahaye link n'ingene bamutora mwino video ndabishizemo urabyumva Braz ndabishizemo n'ingene bamutora hama twese nk'abarundi ubu nagashimye kagiye hanze tuge gukura hanze apa hakuna cha utimu uravyumva hakuna cha ukabira ubu ni igihugu cyasohotse ibi by'ama division byo dufino ngo timu naka ubu tugiye guhangana hanze tugiye gukora yagashimye ubu nta cemeza yuko atamoka atamigambwe abarundi bagikuye gupfa ntiwabonye mardi hari wabaravye undi nzuru igihe Tel Aviv isohoka baciye imbere yo mu igihe Tel Aviv isohoka hari numwe yaravye bose ntibarampa kumwe mbe wari igihe Tel Aviv isohoka nari muhira dushake twitambire Tel Aviv warabonye ngene itambwa Tel Aviv yewe karabasase we warabonye ngene bayitambwa yaradokwegeye hajya igeze okay abantu baciye ndibaza igihe Tel Aviv isohoka warabonye yuko igihugu dukwiriye ugikundira hamwe twese hamwe apnesi amurumva ngo nta wabajije cyane cyangwa video yo kuremesha abantu ni tuza ndakumva arabajaba agatipe gasana karirimba nka Satu akahiga ba karirimba avyibushe gutyo no yarimbye ati ntaco muzotugira muzoguma mutubona tani huwa baba bana barundi uzigaye dukaze no kuri byaseriyo nta matimu nta matimu nta migambwe niyo mpamvu rero Natasha iyi competition arimwo sivyo uno munsi umuziki wacu urazi ko Natasha amaze gukora collab na Calligraph
Calligraphy Jones wo muri Kenya uratwe fise collabo na Sheba yego uravyumva kandi uribuka umunsi Sheba yigeze kumuzanira uburofa yuko amubwira ati we je ndi Natasha la boss usisubutu usipime friendship ibaki lakini usizidi ndio bameze neza waroheje kumbwira kategori vigezo vya kumfanya international vigezo vya international hivi nakubwiye no Sheba ntiyazanye uburofa ngaramubwira ati we mimi hapa ni la boss yewe kwenu yachategura la boss party sinzi kuvyibuka ico gihe novuga yuko Natasha rero namba dufise amahirwe ko dufise umuririmbyi afise vigezo sivyo yego vya kwita wa undi uriye n'indege atagira muri economic ndazagira muri business class VIP sasa n'indege urambwira umusani ngaha agira muri business class kandi numwe mu baririmbyi uranyereka umwe numwe mu baririmbyi bategura ibitera mu uranyereka sasa bro agacatumira abaririmbyi bagezweho kandi iki kiyago ndikondagira hari abantu baza kuvuga amajambo menshi wose mbizi bro uro musaho tugeze raba nk'urusengero amashikanwa y'abandi agasa amashikaro ijya modoka ntiyaguzwe mu mashikanwa namba ari bigira 10 singene bayita urinzi ubona abantu bariko bakemera amashikanwa yokoze ibindi bakayagura imodoka bazaguhereza umukizwa umuririmbyi mon frère umva ibyo ari ibintu tugeze bya bintu byo guhishayisha ngo duhishe umwotsi kandi inzira ikirasha no nambura munsi tugeze aho bariko ratanga imiduga amashikanwa yari kugenda mu bitaro amafaranga yaguze igenda gahende sivyo bogi urazi abantu bafunzwe mu bitaro pour 200,000 3 millions ntibogenda kuyagomboza abantu mu bitaro sivyo mugabo ujya abikoze kugira abantu nyakuza ino entertainment niyo mpamvu rero abaririmbyi wenye wako na vigezo byo kwitwa abaririmbyi tubasupporting kandi tubasupportingire hamwe urabyumva ka brass hariho ibintu biri loko biri iwacu twonyegetse jewe nka Karabasase ntiyogenda muri competition hariya ngo ndamushigikire oya nivyo kunda bado ntaragera nabanze kwanza akomera aha aracagoyagoya urabyumva mugabo Natasha arakomeye ibikimugoyagoza ni aragoyagoya aracagoyagoya urabyumva ga brass nabanze akomere nk'amabati ya Superbat sivyo Natasha akomeye nk'amabati ya Superbat garakomeye urabyumva ga brass nagusikia sana vigezo byo kwitwa umurimbyi mpuzamakungu ugomba kuba ukomeye nk'amabati ya Superbat ugomba kuba ufise amafaranga urumva muzee Marake Karabasase pesa bado ikana kuja alikuwa anakuja jewe musingira mariage Karabasase yanterereye iraki 5 Natasha yanterereye miliyoni 2 numva bangana hariyo difference Dramati yanterereye 3 Bifese yanterereye 5 ndayavugira aha Marake ndi amaye 20000 Ega baravise groupe bose barandika Natasha nani envelope imiliyoni 2 yari iremereye urazi wagize mariage ko amafaranga yose aba yahetse nawashikanye ku muduga ngo yararonse wamufashe ikiganza ajya niyacha kugufasha muri rya misi ya nyuma uzima namwe abashitsi waruzi kumbe na Karabasase yampaye mu nyuma yaruyikanye kenshi yaragufashije none mugabo sino musupportinga ngo ari muhiganwa mpuzamakungu ntararugera go gwego lakini alikuwa mu Afrima inde Karabasase bagage kugira ubumodo asasa niko ubumodo kugenda nambaye nk'abahebera si fresh iga ni ubumodo yaragiye kuririmba cyangwa yaragiye kwiyerekana yaragiye kuririmba karo yaririmbye yereka video ni ya performance reka nimeke kuzamuraruga abantu reka turinde Natasha agiye muri competition yayo hita sasa nani sio heta c'est la réalité erega Karabasase yari muri competition yari no mu performer waramubonye kara performer sasa si kawaida binabi mbe kwanza ivyo yavuga ngo hagiye karasirukira mbere yari kinyamakuru nakimwe cyamuha interview zilitoka mimi nimeziona bimwe bamubaza ngo avuge ngo ikijumbu mu Cyongereza
Asiyakire umusani nk'akabasase no kuvuga ibijumba baze ngo ibijumba mu Cyongereza ngo ni iki? No kameme no mon frère. Azilitoka nyingi. Hakuna. Za ku red carpet za red carpet ya wapi na mafoto. Yareka vuge mbeshe meze ko ari mu Nigeria kwanza ni cyayi. Asiliona nani mama TV ya Uingereza nani wapi? Ashana sa usa binu muzika bro. Nani ari gukira ni AI. Dufatikari AI. Sabinu mut. Amiga Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv mimi namjua. Tel Aviv wewe. Lakini pale pale alifika mzee. Tel Aviv mimi namuyuwa narubana yakurere. Urabivaga brazi? No kwirigara ryavye bibi bajya kuri sisi niho nama 6 garage. Acha ndugu yangu karakara yagiye kubesha ngo se ngo ni kimuga umutaba asi muziki ule ikora biro ine sio muziki sema profit babakina na bakiriko kondi mayibobo kugira ngo tumurumie Kiriku urenda kusema hivi kidaje ni pa sima mbona mbona waruteye ikigongwe kumbe ni hivyo. Sasa Simbizi tumuchagule yeye Natasha sasa. Natasha uja kuri ya page eka no bifise banda mu telefone ba kizama sasa ndabemo tugomba kumutora Natasha na boss bambie tugomba kugira iki kumutora maka iyi nuze ya Thamani Africa uja kuri thamaniafricaaward.com sivyo mbo barashobora no kuja kuri nuzenya kuri page ya Natasha bagacha bayibona baraza kubona link najo link ngoma ndayishire ko ngaha muri description muri commentaire no muri description hose ndakubite link bace bagenda bamanuke urabyumva baraza kubona ahantu handise kule Natasha Burundi urabyumva baciya mutora amakano gashimye tugatahana okay kandi nifuza yuko agatorwa chenzo muherekeze okay mama yangu nakushukuru sana mzee naenda kushimia cyane itwa Simbizi wa Semavumbi umunyoni original mana Messi marato ngira kurembeje mbwa ngo ntugabanuka marato kwe no nganaje n'amaguru kandi nsubira mu cyarama n'amaguru acha nikushukuru mzee nami nakushukuru sana asante sana